Turabahaye kaze kuno mugoroba kandi turabahaye kaze mu biganiro byacu. Turabahaye kaze kuri Kwizera 90 TV. Tubibutse yuko twama dukorana buri gihe ku mungo nk'aya masaha kugira ngo abakozi b'Imana bashobore kuduhanura eka kuno kutuyagisha biciye mu ijambo ry'Imana. Tugusabe rero wowe uriko dukurikirana kuri Facebook Live cyangwa kuri YouTube, urusabe ugire share kugira ngo muri kano kanya abariko baradukurikirana bashobore kuba benshi nk'uko byama bimeze k'uyu munsi w'Imana. Revera Pasteur aba yamaze gushika hano muri studio kugira ngo ashobore kudushikiriza ijambo ry'Imana, kugira ngo abashoboye kudashika ku rusengero ko munsi dushobore guteramana nawe. Tugusabe rero wewe uri kwadukurikirana kuri no mwanya ugire share kugira ngo ijambo ry'Imana rishike kuri benshi. Eka tudatevye tubanze tumuhe umwanya kugira ngo abaramutse, hanyuma turaca tugaruka hano mu kanya. Turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana. Turabakumbuye cyane kandi turabakunda. Hanyuma nico gitumye tugiriwe tuvuga ngo Imana ihabwe icyubahiro kubera tugiriwe ubuntu bwo kongera kuboneka nk'aka kanya, twongera kubiyumvira ko hanyuma kugira ngo tuyage iby'ijambo ry'Imana bishaka kuvuga kuri twebwe. Nuko Imana ibahezagire cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Mwamaze kubyumva yuko abahaye intasho kandi twizere yuko zamaze kubashikira. Kwizera 90 TV irashobora kuguha umwanya kugira ngo ushobore guhanura ugwaruka, guhanura eka n'abantu bose biciye mu ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu Revera Pasteur Damian yamayitanze agashika hano muri studio kugira ngo ashobore guteramana namwe, guteramana natwe mu ijambo ry'Imana. Tugusabe wewe rero uriko uradukurikira ku mbuga zitandukanye kuri Facebook Live eka no kuri YouTube ku channel yacu ya Kwizera 90 TV. Tugusabe ugire share kugira ngo ibiganiro byacu bibandanye gushika kuri benshi, ijambo ry'Imana ribandanye gushika kuri benshi. Tugeze mu bihe bigoye aho umuntu arondera ijambo ry'Imana mu nzira zishoboka zose, kuko muri iki gihe bisigaye bishobokera bake kugira bore gushika ku rusengero. Eka nimba bitashoboye gushika kugira ushike ku rusengero, turagwaye kaze kuri Kwizera 90 TV kugira ngo wame ukurikirana ijambo ry'Imana rivuye ku bakozi b'Imana batandukanye. Eka tudatinze tumuhe kaze Revera Pasteur Damian kugira ngo ashobore kudushikiriza icyo yaduteguriye kuri uno munsi. Namwe mushobore kuba hafi kugira ngo ntibibacike. Karibu Revera Pasteur Damian. Sawa, murakoze cyane. Hanyuma nkuko twavuze ngo turabinezerewe cyane, turanezerewe yuko Imana itwongera iminsi uko bukeye ko bwije, tukabona buca bukira tutabizi. Icyo tuma tudashima Imana mbere. Imana muyihe icyubahiro kubw'uburinzi bwayo. Nukuvuga ko ubona umuntu burije ukabona burakeye, ntuzi niba ubonye bukeye ntumenya ko buza kwira, niba ubonye ko bwije ntuza kumenya ko buza guca. Nukuvuga ko rero ni ikintu gikomeye cyane Imana yashize imbere y'abantu kugira ngo kibe ikintu cy'igitangaza. Abantu biyumvira ko bakibaza bagasigwa n'ubwenge bugasigwa. Kutamenya ejo bizogenda gute, kutamenya niba bukeye mugoroba biraza kuba bimeze gute. Hanyuma rero ibyo bitutera mu mitima yacu twebwe abamaze kumenya Imana, gushima Imana, tukavuga ngo
n'ubuntu bw'Imana bugeretse ku bundi, kongerwa iminsi yo kubaho. Iminsi umunsi ugakurwamwo mu munsi wari usigaje ukazanwa mu minsi umaze, byose ntiwobora gushima Imana. Nuko rero hanyuma kubw'ivyo Imana yacu ihabwa icubahiro. Turabe tugomba ubwa mbere reka tubanze dusenga Imana mu izina rya Yesu Kristo. Dusenga Imana se umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye cyane kandi turaguhimbaje, turakunezerewe rwose kuba turiho turi bazima, tukongerwa iminsi yo kubaho, umunsi ugakurwa mu minsi yari isigaje, hanyuma ukazanwa mu minsi tubonesha amaso. Igoroba nk'iki gakurwa mu igoroba byari bisigaye, kikazanwa mu igoroba twongeye kubonesha amaso, tutari tuzi tukizi uko gisa, ariko tukaba tukibonye uko gisa. Ibyo byose ntitwobora gushima izina ryawe mwami Mana. Nta muntu n'umwe yarazi ngo ikigoroba aza kugishikako, nta muntu n'umwe yarazi uko gitegerezwa kuba kimeze, ariko kubw'ubuntu bwawe abo wazigamye, abo warinze, abo wongeye iminsi, abo wongeye kubaho, abo wongeye kuramba, Mana nyen'ingabo, abo bose mwami turashobora gushima izina ryawe. Urakoze rero nuhabwa icubahiro. Uyu mwanya twongeye gusaba kugira ngo ukomeze kubana natwe, kuko wemeye kugira ngo ikora tukishikeko, ninako natwe twemeye kugira ngo tube imbere y'amaso yawe, kuraba iby'ijambo ryawe rivuga, ibyahumetswe nawe uko bivuga, ico bitubwira, ico bitwigisha, kugira ngo tubashe kugira umwete wo kwibyiyegereza no kubigendera. Hanyuma kubw'ibyo Mana turasabye imbaraga mbi zose mu izina rya Yesu Kristo zikubitwe hasi. Mana yacu ntizigire ikibanza muri uyu mwanya turimo, ahubwo tuhabe turi kumwe nawe. Turasabye kugira ngo mwami Mana yacu urutize microphone mwami, tuvuge abantu hirya, abantu bakure, bose nabo hafi babashe kumva, kugira ngo bibagirire ikimazi. Twebwe ntacyo twoshobora gukora, ariko we ubikoze byose bishobora gukunda mwami. Turasabye kugira ngo imbaraga mbi zose zo mwiza ntizigire ikibanza hano hantu, maze abantu bawe bakumva no kumvira, kandi tuvoma amazi amara inyota igihe hazoba hari izuba. Mana urakoze rero mwami, ko amajambo tugiye kwiga gato muri aka kanya agira ikimazi ku bana bagiye kuyumva, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Haleluya. Tugiye rero kumva ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tuza kuyaga, twaravuze ko turabakunda, hanyuma turakunda abana bacu, kubaha impanuro, kandi ni byiza umubyeyi gutanga impanuro ku bana biwe, hanyuma iyo bazemeye zibagirira ikimazi, hanyuma icyo kimazi ziza kubagirira ni ukuvuga ngo tuza kukibona. Nicyo tugiye kuvuga ko ikimazi zigirira impanuro zigirira abazumvise, zigirira abana, hanyuma nuko tugiye kuza kukiraba. Hanyuma turabe ijambo ry'Imana, tuza kuraba mu Banyefeso ico ijambo ry'Imana rigomba kuvuga ku bana. Hanyuma rivuga ku bana, kandi rishobora no kuvuga no ku bakuze, rishobora no kuvuga ku bavyeyi, abana hamwe n'abavyeyi babo, ariko uyu munsi tugomba tuvuge ku bana. Imana yacu itugirire neza, amen, Amen. Turabe Abanyefeso ibice 6 umurongo waho ni wa mbere, hanyuma turabe dusome turabe, amen. Dusome turabe ico hashobora kuba hoshobora kutubwira. Dusome Abanyefeso, dufashanye kugenda kuharaba Abanyefeso, Abanyefeso igice ca mbere
igice cya gatandatu umurongo wa mbere, tusome hano turashobora kugenda turaza kugenda no gusubira mu byagezwe, hanyuma 5:16 arizo tugenda no mu Bakolosayi 3, tuza kubona ku 20. Ndibaza aho mushobora kuba murahategura, haraza kudufasha kuraba ico hagomba kutubwira ku bijanye n'impanuro z'abana. Imana yacu ihabwa icubahiro. Hanyuma tugomba dusome hahandi mu Banyefeso, no kuvuga ngo uyu ni Paulo yandikira Abanyefeso, umukozi w'Imana Paulo yandikira Abanyefeso ababwira ku bijanye no kugira abana ngo barushirizeho kumvira abavyeyi babo. Hanyuma dusome twumvire: bana mwumvire abavyeyi banyu mu mwami wacu, kuko ari byo bigororotse. Wubahe so na nyoko, nico cagezwe ca mbere kiri mu isezerano. Imana yacu ihabwa icubahiro. Nuvuga ngo rero aha iyi ni impanuro Paulo yagomvye kubwira Abanyefeso, abana mu Banyefeso, kugira ngo bubahe. Hanyuma umwana nuvuga ko ni byiza umwana guhabwa indero nziza, kugira ngo abe umwana nyakuri, abe umwana yubaha, abe umwana agendera mu nzira ikwiriye, abe umwana w'umuco mwiza, abe umwana arindiriwemo akamaro. Imana yacu ihabwa icubahiro. Bana mwumvira abavyeyi banyu mu mwami wacu, kuko ari byo bigororotse. Mwumvire abavyeyi banyu mu mwami, kuko nibyo bigororotse. Hanyuma ijambo ry'Imana rero rihejeje kutubwira ngo abana nibumvire abavyeyi babo. Hanyuma kumvira abavyeyi babo kubera iki? Nico kintu ciza kandi ngo kigororotse. Ngo mwumvire, wubahe so na nyoko, nico cagezwe ca mbere kiri mu isezerano. Uvuga ngo kiri mu isezerano. Uravye hariya mu Kuvayo ibice 20 uza gusanga hari iryo jambo rivuga ngo muri ya mategeko 10 yari yaratanzwe kugira ngo abantu bayagendere ko ashobore kubarinda kuja kure naho Imana bagomba. Hanyuma rero nukuvuga ko aha niho impamvu havuze ngo ari mu cagezwe, ngo wubahe so na nyoko, ico nico cagezwe ca mbere. Wubahe so na nyoko kuko ico nico cagezwe ca mbere. Cagezwe naco tukibona aho bitomoye neza, tukibona harya anya mu Kuvayo ibice 20 niho ubona ko kubaha iryo jambo rivuga ngo wubahe muri ya mategeko 10, ati nduhoraho Imana yawe yagukuye mu gihugu ca Egiputa, ntukagira izindi mana. Ariko tugomba kurobamwo iri jambo gusa rivuga ngo kubana wubahe so na nyoko. Hanyuma nico cagezwe ca mbere. Hanyuma kiri mwarya amategeko ya mategeko 10 yari yarahawe abantu kugira ngo barongore ntibaje kure yaho Imana bagomba. Imana yacu ihabwa icubahiro. Hanyuma rero kubw'ivyo kubaha so na nyoko, kugira ngo ukora iki, kugira bigende gute? Nukuvuga ko hano bana mwumvira abavyeyi banyu mu mwami. Hanyuma nikihe kintu kikurikira ciza gishobora kuba gikurikira uko kubaha? Imana yacu ihabwa icubahiro. Turabe rero igituma bakeneye kubaha, ko vyoba bikwiye canke bidakwiriye. Hanyuma tubirabe, tubandanye turabe. Hanyuma nuvuga ngo dusubiremo kandi twongere dusome: bana mwumvire abavyeyi banyu mu mwami wacu, kuko ari byo bigororotse. Hanyuma kuri 2: wubahe so na nyoko,
icyo nicyo cyagezwe cya mbere kiri mu isezerano. Hanyuma gatatu, kugira ngo, hanyuma rero tugomba rero kuraba kubera iki bakwiye kubaha ababyeyi babo, kubera iki babwiwe ngo bubahe se na nyina, kubera iki? Hanyuma kuri gatatu ngo kugira inyungu ivamwo muri uko kubaha, igikurikira muri uko kubaha, uvuga ngo kugira ngo uronke amahoro. Cya mbere, kuronka amahoro. Kubaha so na nyoko ni ukuvuga ngo bisigura ngo bizana kuronka amahoro, byugurura kuronka amahoro. Kubaha so na nyoko byugurura amahoro, bizana kuronka amahoro. Hanyuma ngo kugira ngo uronke amahoro. Hanyuma rwago uca mbere kuronka amahoro. Kabiri, kurambira mu gihugu, kurambira mu gihugu. Hanyuma kuronka ingaruka nziza yo kubaha abavyeyi so na nyoko, kuronka amahoro. Hanyuma kabiri, kurambira mu gihugu, kuronka amahoro. Amajambo abiri, kuronka amahoro, hari kuba mu gihugu, hanyuma hari kurambira mu gihugu. Kuba mu gihugu, urashobora kuba mu gihugu hanyuma ntubufisemo amahoro. Hanyuma nuvuga rero hariho kurambira mu gihugu, kuronka amahoro, hanyuma kagira ko no mu gihugu ukakirambiramo. Hari kuronka amahoro ariko nturambe. Hanyuma hariho amahoro nturambe, hariho kuramba mugabo udafise amahoro. Ariko noneho ikintu ciza kinonosoye, kuronka amahoro hanyuma ukagira ko ukarambira mu gihugu. Imana yashishimwe. Ijambo ryiza cyane, ijambo rinoboye rigororotse, ijambo rinejeje, ijambo riremesheje, ijambo rigaruye ibyishimo ku muntu. Uronke amahoro kandi wongere urame. Imana yacu ishimwe. Nuko rero ngo kugira ngo uronke amahoro, uronke amahoro, urambire ku isi, urambire mu gihugu, urambire ku isi. Hanyuma Imana yacu ihabwa icyubahiro. Icyo uzokuramo kumvira ababyeyi, kumvira so na nyoko, uzoronka amahoro kandi uzorambira mu gihugu canke se ku isi, uzorambira ku isi. Imana ihabwa icyubahiro. Iyo umuntu ahawe kurama ni ukuvuga ko avuga ko ari amahirwe afise, kurambira ku isi, kubera yuko icyambere umugisha urakugendanira. Gatatu, kabiri uronka amahirwe, ubaho ufise amahoro atakiguteye ubwoba, nta ntambara witeze, nta n'inzara witeze, nta n'indwara witeze. Ni ukuvuga ko uri mu mahoro. Hanyuma ivyo bizogutera kuramba, kubera yuko nta kikuzana ko ama stress canke se kiguhagaritse umutima. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nuko rero bana, murumvise yuko iri jambo ari ryiza cyane, iri jambo ari ryiza, ijambo ry'akamaro, kumvira abavyeyi,
hanyuma mukabumvira muri hehe? Mu mwami. Mukabumvira muri mu mwami. Ukubumvira kwiza ni ukubumvira muri mu mwami. Hariho abavyeyi mushobora kumvira mukabumvira batari mu mwami, mu ngeso bagendera mu ngeso zitari zo, bagendera muri mwe vya kera vy'imihango, vy'imigenzo, vy'abapfumu arivyo bagenderamo. Impamvu aka kajambo kagomba gusigura neza ngo kumvira abavyeyi banyu mu mwami, mubumvire muri mu mwami. Kubera yuko havuzwe iri jambo kubumvira muri mu mwami, hariho igihe ushobora kumvira abavyeyi mutari mu mwami, nabo batari mu mwami, bari mu isi, bari muri ya migenzo ya kera, ya yindi ihenebereza, ya yindi Imana yanka, ibigirwamana Imana yanka. Rero mubumvirire mu mwami wacu Yesu Kristo, mubumvire abavyeyi banyu muri mu mwami. Hanyuma ni ukuvuga ngo uzoronka amahoro kandi uzorambira no ku isi ariko uri mu mwami. Niwabumvira utari mu mwami, uzokwibaza none ko numviye abavyeyi, hanyuma kandi nkaba mbona ibibavugwa ko bivuga kumvira abavyeyi, nkaba mbona bitari kuza, ko mbona ata mahoro, ko mbona ata kuramba kuri imbere yanje. Kuko igihe ata mahoro ni ukuvuga ko no kuramba ntukwizigako. Imana yacu tugire neza. Mubumvire muri mu mwami. Hari igihe usanga bari mu isi, bari mu bindi byabo, batumvira nabo batubaha Imana, ariko mu kumvira mubumvire mugendana n'ivy'Imana igomba, atari bya bindi by'imigenzo. Kuko hari abashobora kuvuga ngo turumvira abavyeyi, ugasanga babajana muri ya migenzo ya kera. Hanyuma kandi murazi yuko abantu keshi bajya abantu ba kera bagendera mu bintu bya kera, iyo abana babo kuko bo batarahumuka, batarabibona, ni ukuvuga ko abana babo bifuza ngo bakore imyuga nabo base bakora cyangwa abavyeyi bakora. Iyo batayikora bakagenda gukizwa kurokoka, haba umubabaro mwinshi kuri baya bavyeyi, kuko bavuga ngo babaye ibigaba, ko batariko barajana n'impanuro z'abavyeyi. Hanyuma izo mpanuro z'abavyeyi nazo ntizibajana aho Bibiliya iritubarira. Rero hajya avuze ngo mwumvire abavyeyi muri hehe? Muri mu mwami. Hanyuma niba bameze uko rero uzokora iki rero? Ubwa mbere no guca bugufi, hanyuma ntube umunyesoni nke, ntusisoni, wumvire kubigororotse, ariko ibigoramye ugende kure yavyo, kuko hari byinshi ushobora gukora bikanezereza umuvyeyi. Hari n'ibindi byinshi bitagira ikimazi, ubona ko bitagira ikimazi, hanyuma ubona ko ataho bigukura, atanaho bikujana, hanyuma ugaca ubona ko ari bizo ingaruka yavyo, ko ari ibuye uri kurikorera. Kuko niba bakubwira bati tugende mu isi mu mwijima, mu bikorwa by'umwijima, ico gihe nawe kandi waramenye Imana, aho ico gihe urumva hazoba ari ingorane, uzohura n'intambara. Iyo ntambara rero urumva kuyigwana no gusenga Imana kandi no kubereka Imana, kugira ngo nabo babashe kuva hehe? Muri ya nzira mbi, kuko nabo bataramenya, kandi ntubagwanye ngo batwaza amanyama. Usenge unabahanura buhoro buhoro. Imana ihabwa icubahiro. Rero bana, mwumvira abavyeyi banyu, ariko muri he? Hahandi mu mwami. Mwumvira abavyeyi banyu, mubumvirire mu mwami, ntimubumvirire inyuma y'ibindi bikorwa bindi birumvye boba barimwo. Imana yacu itugirire neza. Hanyuma aravuga ngo hano hepfo yatanze impanuro, naho atanga no ku bavyeyi ngo ariko rero namwe mw'abavyeyi, igihe abana banyu
babumvira, niba bategerezwa kubumvira, namwe ntimugerageze ngo mwirukire kubaratsa, ntimwirukire kubaratsa. Ariko kuko hano hepfo yavuze ngo kugira ngo uronke amahoro, kuri gatatu urambire ku isi. Hanyuma rero niho yaciye amanuka rero kuri kane, avuga iby'ababyeyi nabo. Hariho ababyeyi bagomba gukarira abana babo, ugasanga bashaka kubajana muri za ngeso zindi z'isi, isi ikunda, ibigirwamana ari byo Imana yankurunuka. No kuvuga ko ababyeyi nabo barahanurwa kugira ngo ntibaratse abana babo, ntibabaratse. Hari igihe bashobora kubaratsa, kumbe babahoye ubusa, kumbe babarenganije, hejuru y'uko bari muri yasi ya kera, bari muri ya myumvire ya kera. Hanyuma muri ya myumvire ya kera ikabatera kwiyumvamwo y'uko bonyanyasa, kuko hariho abantu kenshi bakunda kunyanyasa abana babo hejuru kutamenya ngo bagomba babone ko batinyitse canke batinywe. Nuko rero ngo namwe bana, ngo namwe base ntimubaratse abana banyu, ariko mubarere mubahanura uko umwami wacu agomba. Ngo ariko mubarere, ngo mubahanura uko umwami agomba. Mubarere mubahanura, mubahana uko umwami agomba, uko umwami agomba. Aba ariko mubahana nukuvuga ngo mubigisha, mubatoza indero, mubatoza ijambo ry'Imana, kugira ngo barongorwe mu nzira nziza, ntibahave baba muri ya nzira yo gukorera ibigirwamana no guterekera ibigirwamana bya bindi Imana yanka urunuka. Rero kubw'ivyo ngo namwe ngo base ntimubaratse, ariko mugerageze kubahanura, kubahana mubahanura. Rero guhana umwana ni byiza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo uhane umwana wawe kuko atazoshobora, imigani, kuko atazoshobora kwicwa n'inkoni. Ariko ntukoreshe ishavu ryinshi mu guhana ujyamana. Ariko uyu mwanya rero no kuvuga ko twagombye kuvuga ngo yavuze no jambo, ariko aza kugeraho ashika no ku mwanya wo kubwira abavyeyi nabo abana ngo baborohereze. Imana yacishimwe. Ariko uyu mwanya rero turi mu mwanya wo kuvuga ngo abana bumvire abavyeyi babo. Hanyuma ingaruka yo kumvira abavyeyi twayumvise ngo amahoro, hanyuma kurambira mu isi. Nukuvuga ngo kumvira abavyeyi bikuzanira amahoro, kandi bikuzanira umugisha, kandi bituma itunga ryawe igihe ukiri mu isi rigenda neza. Amahoro nukuvuga ngo bishaka kuvuga ngo umugisha, ubutunzi, byose ushobora kubironka hejuru yo kumvira abavyeyi. Imana yacu ihabwe icubahiro. Amen. Turabe b'Abakolosayi nabo ico bashaka kuvuga hariya. Abakolosayi ico bashaka kuvuga. Abakolosayi 3, noneho tuza kuraba 20. Bana mwumvire abavyeyi banyu, bumvire abavyeyi banyu muri byose, kuko ivyo ari byo bishimwa mu mwami wacu. Imana yacu ihabwe icubahiro. Hanyuma aravuga ngo base ntimubaratse bana banyu, ntimuratse abana banyu ngo ntibaranduke imitima, ntibaranduke imitima. Imana yacu ihabwe icubahiro. Uyu mwanya turi ku ijambo rivuga ngo bana mwumvire abavyeyi. Hanyuma ingaruka yo kumvira abavyeyi twumvise ko ari amahoro no kurambira ku isi. Hanyuma turubandanye hariya muri mu migani
turabe hajya mu migani. Imana yacu ihabwe icubahiro cayo. Imigani 19 twavuze umusiguzi gusura mu byagezwe ndibaza niho twavuze. Tubanze gusura mu byagezwe hanyuma dusura mu byagezwe. Gusura mu byagezwe 5. Amen. Gusubira mu byagezwe 5:16. 5:16. Dusome. Wubahe so na nyoko. 5:16. Wubahe so na nyoko nk'uko jewe uhoraho Imana yawe nabikugeze, kugira ngo urambire mu gihugu. Aya batubwiye ngo urambire, uronke amahoro, urambire mu gihugu jewe uhoraho Imana yawe nzoguha, uhamerererwe neza. Imana yacu ihabwe icubahiro. Amen. Hajya kuri 5 avuze ngo 16 turavuga ngo wubahe so na nyoko jewe na nyoko nk'uko jewe uhoraho Imana yawe nabikugeze, kugira ngo urambire mu gihugu jewe uhoraho Imana yawe nzoguha uhamerererwe neza. Urambire mu gihugu, urambire wubahe so na nyoko kugira ngo urambire mu gihugu. Imana yacu ihabwe icubahiro. Wubahe so na nyoko nk'uko jewe uhoraho Imana yawe nabikugeze. Wubahe so na nyoko nk'uko jewe uhoraho Imana yawe nakugeze. Kugira ngo urambire mu gihugu jewe uhoraho Imana yawe nzoguha, uhamerererwe neza. Imana yacu ihabwe icubahiro. Nuba twavuze tuti bana mwumvire ababyeyi banyu mu mwana kuko nibyo bibereye. Urumva ko igituma iryo jambo ngo nibyo bibereye, hariho ijambo twumvise ry'ingirakamaro kandi umuntu ashobora guhagarara ko rivuga ngo ubwa mbere uronka amahoro. Hari batubwiye ngo kugira ngo urambire mu gihugu jewe uhoraho nzobaha. Hanyuma ni jewe, kuko ari jewe nabibageze. Imana yacu ihabwe icubahiro. Hanyuma urambire ku isi, uronka amahoro, urambire ku isi. Imana yacu ihabwe icubahiro. Urumva rero ko benshi bana barabitesha agaciro, ntibagombe kubaha abavyeyi canke kubumvira igihe babahanura. Umuvyeyi igihe cose yahanura umwana wiwe aba yifuza ngo agende mu nzira nziza ejo imbere ntazogwe mu mitego, kugira ngo iminsi yiwe igabanuke hejuru yo kutamenya. Niyo mpamvu umuvyeyi aba hafi umwana wiwe kugira ngo amuhanure ejo ntagwe mu ngorane. Hanyuma rero hariho inyosha mbi ziva ku mugwanizi, ugasanga ziva hanze y'impanuro z'abavyeyi zikaza mu bana, hanyuma zikabatwara abana, bigatuma badashobora kumva impanuro z'imiryango z'abavyeyi, z'abavukanyi, z'abakuru babo,
kubw'ivyo aho rero iyo hatabaye ivyo haba hari ingorane zikomeye, kuko igikwirikiye kutumvira kutubaha ni ukuvuga ko ni kutaramba, ni ugukenyuka, ni ugupfa vuba, ni uguhura n'ingorane. ni ukuvuga ngo ingorane zishobora kuza kubera yuko iyo hatabaye kumvira ngo wumvire impanuro, ibyo uzogendamo uzogenda mu bintu byinshi, kandi ibyo byinshi uzogendamwo ntabwo bizoba binejereje Imana. ni ukuvuga ngo ukuboko kw'Imana kwa kundi kwaguha kuramba, kwa kundi kwaguha kurambira mu gihugu no ku isi, kwa kundi kwategezwa kubako kukaguhesha amahoro. ni ukuvuga ngo uko kuboko ntikuzokugendanira, kubera ko za mpano uri kure y'impanuro, kuko nutaja kumwe n'impanuro ibyo uzojamwo bizoba bijanye n'ibyo Imana idakunda. hanyuma nugenda inyuma y'ivyo Imana idakunda kubera kutumvira impanuro z'abavyeyi, ni ukuvuga ko ico gihe uzoba wizaniye gupfa n'ingoga, gukenyuka vuba, kubera ko kutumvira abavyeyi ngo ujane n'impanuro uce mu nzira akwerekeje. Imana yacu itugirire neza. Hanyuma ibyo bintu bishobora kugushikira nabyo nibihe. Imana itugire neza. ni ukuvuga ko iyo utariko wumvira abavyeyi hari ibintu byinshi cyane bishobora kuja inyuma yawe, kandi bitavuga amahoro, kandi bitavuga n'umugisha, ahubwo bivuga umuvumo. Imana yacu itugire neza. iyo utari kurumvira ngo wumve impanuro z'abavyeyi, ugenda mu gihiriri c'abandi bana, kumbe nabo nyene bagararije, ugasanga hageze igihe mwisuka muri za ngeso mbi, ariho bica bizana kwa kundi kwifata nabi, kwa kundi kutumvira, kwa kundi kuzana ubweruzi, kwa kundi kuzana ingeso mbi, inyambaro mbi, inyifato mbi, ingendo mbi, ukarara aho ugomvye, ugatembera aho ugomvye, kiranzu yose ukagenda winjira, kandi mwico gihe ikizovukamwo ni ukuvuga ngo nta sekirite ufise, kubera sekirite yawe wategezwa kuronka ni hariya muri bajya abavyeyi, ni hariya muri bajya abavyeyi bajya bagusumba. iyo ugenda n'amategeko n'amabwirizwa canke impanuro zabo, niho sekirite yawe iri. hanyuma rero muri ico gihe iyo atabaye ico, ucuba icigenge ukabigicamo ukagenda iyo ugomba, hanyuma ni ukuvuga ko hajya amahoro avugwa ntushobora kuyaronka, kandi kujya kuramba nako ntakushobora kuronka, kubera yuko inzira inzira yagutegurira kuramba ikagutegurira amahoro, ni ukuvuga ko wayihushije. ahubwo ikintu kishobora kuza iyo umaze kugenda kure, ubwa mbere utangura kuba mu rusaku, utangura kuba induru, muri wewe hatungwa induru, hatungwa imitongano, hatungwa imburano, hatungwa impari, hatungwa ubugarariji, gucokorana, ukubesha, kutavuga ukuri, hageraho n'igihe winjira mu makundi atari meza, y'ubwivyi, y'ubusuma, aribwo busuma, y'ubusambanyi. hanyuma ibyo bimaze kukuza ko, no kuvuga ko aho nyene nawe ubwawe, naho ntorinda kudondagura kira kintu, ndibaza yuko wocubona yuko ivyo uhwejeje amaso, wocubona ko hariho ikintu cerekana ko inyuma yawe atakuramba, inyuma yawe atamugisha, inyuma yawe atamahoro, kubera yuko niwe uza ugiye muri yakundi y'ibisuma, wizaniye kukenyuka n'ingoga, kuko umunsi bazogufata ubitangura ubibona kumenga ni vyiza, kuko uri mu gihiriri c'abandi bantu, kandi Satani aba yamaze kuguhuma amaso, ntububona ko imbere hari urupfu canke hari umwobo. nico gituma rero bishaka kuvuga ngo umvira abavyeyi, ugenda abavyeyi bakurungitse, ugenda abavyeyi bakubona, ugenda abavyeyi aho ubona sekirite yawe y'umuryango iri, kugira ngo ejo hatagira icinzaduka kikuzadukirako. Imana yacu tugire neza. ugucokorana, ukubesheranira, ugasanga gudaca bugufi, ukwikakaza, ukwishira hejuru, hanyuma ukwishira hejuru. iyo umuntu amaze kuba uwo kwishira hejuru, ni ukuvuga ko ico gihe baramuvuga, ico
naho bamuhanura ntiyumva, aguma agamika izosi. Iyo amaze kugamika udahanurwa rero ni ukuvuga ko ugenda uko ugomba, ugenda iyo ugomba, utembera iyo ugomba, ni ukuvuga ngo ibyo ukora byose nivyo bivuye muri wewe. Hanyuma muri icyo gihe ikizokuvukamo ni iki? Ni urupfu rwaje giturumbuka, kuko niwagenda hariya kwiba bazokwica. Niwagenda hariya anye ukinjira mu buhumbu, ubwo buhumbu ntibuzotuma uramba. Gira umutekano, ubwo mu mutekano ugomba kuramba. Umvira impanuro z'umuryango, umvira impanuro z'abavyeyi, ugende aho bagendera, utembere aho batemberera, wicare aho bicaye. Aho niho uzogira sekirite nziza. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Kwiyorosha, nukuvuga ngo umaze kugenda mu ibyo haba kutiyorosha, kwishira hejuru, kutumvira ubugarariji, hanyuma ubweruzi, hanyuma ubwibone. Nukuba ubwibone, tuvuze ubweruzi ni kwa kundi baca binjira muri za yamya ubweruzi. Umaze kuba umugarariji ntiwumvire, ugenda iyo ugomba, uja muri ca gihiriri c'abantu bandi bagararije, hanyuma ubweruzi buca butangura. Ubwo bweruzi nabwo ni kwa kundi uzoza gusanga kubera kutumvira, bamwe bambara impuzu zidakwiriye, impuzu zitagukwiriye, impuzu zikoze isoni, impuzu zihamagara imaraya, izo zose ugatangura kuzambara. Kubera impamvu ziki? Ugasanga utanguye kwigira igitangaza, umubiri wose ibyo ugutegetse byose urazana. Ugasanga ni bamwe batobora amatwi, ugasanga ni bamwe batobora amazuru, ugasanga ni bamwe bambara impeta ku ndimi, ugasanga ni bamwe. Kubera impamvu ziki? Ukora icyo ugomba, kubera iyo uritegeka, urigenga, nta muntu agutegeka. Kubera rero iyo bibaye nkuko, nukuvuga ko ivyo byose singaruka nziza, kuko Imana navyo ivyankurunuka. Uwo mugisha naho bihamagara ukabizana, ukabubirimwo, uratobora amatwi, ukamwingohe, hanyuma ukagerekanya izindi ngohe, ivyo byose ukabikora, we ukabona ko ari umunezero. Mugabo abavyeyi bawe naho bari, naho utumvira inama baguha kugira ngo ugende neza, kuko icambere na mbere naho urupfu rutosha runyaruka n'ingoga ngo ukenyuke n'ingoga, menya yuko ibyo byose uriko urakora ni ibintu bitajanye nuko byerekana umuco w'umwana mu rugo, yubaha abavyeyi, arindiriye kubona umugisha ku bavyeyi. Imana rero itugirire neza. Nuko hanyuma ugasanga uriruka mu bindi byinshi bitakugirira ikimazi, urimakiye, uragira ibintu byinshi. Ayo mafaranga usupendinga ni menshi cyane kubitagira ikimazi, hejuru y'ubwibone uhamagara ubweruzi. Ubwo bweruzi nabwo bukuzanira kuranduka n'ingoga, kubera yuko zijya nzira byose, ibi byose ugomba kwikwegera ko byose ni ibintu bikuzanira, biguhamagarira babandi bagomba kukuzanira kuranduka n'ingoga. Kubera yuko ibi byose bigomba guharura, kuvuga ngo, gusigura ngo igihe utanguye kuvyirukamwo, ni ukuvuga ngo utanguye kwitangaza. Ni shantiyo yo guhamagara abantu bandi batakaye kugira ngo mutakarane. Hanyuma ikizovayo nyuma yaho mumaze gukubitana, nuko ya misi yawe itazoba myinshi. Rero Imana itugirire neza. Wumvire umuvyeyi, hanyuma mumwumvire hehe? Muri hehe? Mu mwami. Mumvire abavyeyi muri mu mwami, ivyo babahanura bajya abavyeyi Imana yabagiriye neza, bakamenya umwami, bakaba bari mu mwami. Namwe mukaba mu mwami, mubumvire muri mu mwami, hanyuma umugisha w'Imana, amahoro azoza, hanyuma namara kuza hazobaho kandi no kurambra kw'isi Imana yaguhaye. Ngubeko Imana yacu yabucyubahiro. Nukuvuga ko bitabaye uko habamo ibyo kwiyambika ubusa, habamo byo kwiyambika ubusa. Usanga ibyo byose niho bizanana, kubera yuko ugenda iyo ugomba ukiyambika ubusa. Bijya kwiyambika ubusa uzazigisigura iki? Uhamagara babandi batakaye nyene ngo baze n'ingoga. Nukuvuga ko twavuze ati iyo umaze gushaka kwivyo
bishaka kuba nka kurya twokwita ikimenyetso. Iyo umuntu ariko adandaza tuvuge itabi, sigareti, usanga yandika hariya kijya kimenyetso cya sigareti kugira ngo abantu nibaraba bavuga bati ujya muntu ukunda sigareti ashe aza nawe atore. Hanyuma niwaba udandaza inzoga bashira hajya ahantu ikintu kijanye na kiriya baza kumenya ko ari inzoga. Hanyuma rero ico gihe baza bakurikiye kiya kintu. Nuko rero nawe niwe tangura kwambara nabi babandi batakaye nawe watakaye babandi batakaye batangura kukurondera. Niba mara kukurondera nyuma y'igihe gitoya uzoza kukubona ko ingaruka yabyo atari kuramba ahubwo ari kuranduka n'ingoga. Imana tugire neza. Rero kumenya ubwenge, kubaha Imana no kubaha abavyeyi no kumvira amajambo, ibyo byose bishobora gutuma ushobora kwirinda ibintu bijanye n'inzenduka nk'izo. Imana itugire neza. Imana itugire neza. Hariho abantu twagiye turaba banje ubwa mbere kuba bubaha abavyeyi, ariko hagera igihe bahura n'ayandi makundi canke se bahura n'ayandi magroupe canke se tuvuge bahura n'iyindi migwi, hanyuma nayo nyene yagiye kure, hanyuma ugaca usanga batanguye kwigishanya iby'ingeso mbi, kwinyambaro mbi, ingendo mbi, inyifato mbi, kutumvira, kugamika izosi, hanyuma habamwo bya bindi kwiyambika ubusa, impuzu zitagukwiriye, hanyuma kwambara impuzu zisatuye, ukambara zigera hejuru cyane, ama jipo, ama mini jipe. Hanyuma ico cyose benshi muga ntibabimenya umwuka mubi ubiri inyuma, ntibamenya ipepu ziri inyuma zituma bagira biriya. Nukuvuga ngo umaze kwambara impuzu ngufiya imbere y'abandi bantu uca wibaza bishaka kuvuga iki canke bisigura iki. Twavuze yuko umuntu agomba kudandaza itabi yerekana yuko ari dandaza agashaka ikimenyetso kivyerekana. Rero bajya abantu iyo bagomba kurigura baza baryo bakurikiye. Rero nawe ni watangura kwambara ijya mpuzu ngofi, menya uruhande wamaze kwishiramo. Mbwe benshi ni wabona bariko barabigira nk'ivyo kuko uri mu mwami, ubaha impanuro, baza ico ugiye gukora ubanze kubaza impanuro kugira ngo bizoguheshe kwinjira mu bintu wabanje kubaza. Kuko nutabanza kubaza impanuro, kuko utagomba impanuro, uzodumbukiramwo usanga uguyemwo utabizi. Nukuvuga ngo izi mpuzu zisatuye, izi mpuzu za mini jipe, kuma ingohe, kugerekeranya ingohe, ibyo byose turabigenzuye. Bibiliya nayo kandi irabitwereka, duca dusanga niyo ntandaro yo kwinjira mu bumaraya. Imana yacu itugire neza. Benshi rero ntibabizi, urashobora kutabikora mugabo igihe wamaze gushira kwivyo babandi bo bazi ico bivuga, bazi yuko uri mugenzi wabo. Imana yacu ikugire neza. Bana mwumvira abavyeyi, mwumva impanuro. Hanyuma kandi wumva impanuro y'abavyeyi, umenye yuko bajya abavyeyi bari mu mwami bagendana n'ijambo ry'Imana. Hanyuma twumvise ko hazoba amahoro, hanyuma twumvise ko hazoba kuramba. Imana itugire neza. Imana itugirire neza. Imana igugirire neza. Imana ibe hafi yawe. Wumvire abavyeyi. Amen. Turabe hajya anye imigani 19. Imigani 19:26. Icenda 26. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Hano haravuga ngo tugomba turi kwijambo kutumvira abavyeyi ingaruka yavyo. Hanyuma ico bishaka kuvuga nukuvuga ngo ujya mwana gomba kugenda uko agomba, ntiyumve ngo agenda aho umuvyeyi amutegetse canke se azi. Hanyuma ikigomba kumuvugwa ko ngaha
haravuga 26 havuga ngo 19:26 unyagase akirukana nyina ni umwana w'agatetereza kandi wagatukisha. Unyagase akirukana nyina ni ukuvuga ngo umwana w'agatetereza kandi akaba n'agatukisha. Ni ukuvuga ngo agatukisha, ijambo gutukisha sinzi gutetereza, ni ukuvuga ngo ijambo gutetereza mbo iyo umuntu gutetereza sinzi ukuntu twashobora kurivuga ijambo gutetereza, ariko turisigure neza. Agatetereza guteterwa biva muri rya jambo guteterwa, hanyuma guteterezwa. Rero ni ukuvuga ngo iyo umuntu nk'urugero, iyo ugiye nk'ahantu wari uzi ko wambaye, tugomvye gutanga urugero, iryo jambo guteterwa canke gutetereza. Iyo ugiye nk'ahantu ugiye wambaye wikwije, uri umuntu w'umupfasoni, uri umuntu uzi kwigenda uruntu, hanyuma igihe kirageze kumbe impuzu iragutabukiyeko, sivyo washize mu ngiro, bigiye bikubako wicaye nk'ahantu, kumbe umusumari canke igiti kirayitabuye, aho kanya kirayimondogoye yose, mondoroye yose. Hanyuma ibyo byose ntiwabimenye, uri muri ba bantu, bigenda gute? Haziki iryo jambo niho rica rigaruka kandi gutetegwa, urumva? Hanyuma uratetegwa, hanyuma ujya mwana kubera atagira gute aratetereza, kubera yuko bajya bandi bamubona, bajya abavyeyi yararimwo, bajya bagenzi biwe, ibyo uri kurakora batangura kubona ko cya cubahiro wari ufite. Ni ukuvuga ngo iyo ufise umwana yubaha, agenda aho ugomba, akora ibyo umutegetse, uba ufise icubahiro hagati mu bandi bantu. Ariko iyo adashobora kugenda uko ugomba, abenshi batabizi batangura kuvuga ngo ni ukutagira ubwenge bwo guhana abantu, ni ukutagira ubwenge bwo kugira gute. Ico gihe urumva ntubwirwa neza, nawe ntiwiyumvamwo neza. Rero agatetegwe karaza kubera iki? Ujya nuwanaka, ujya mwana yigira bijya niwanaka, agatetegwe karaza ukagenda ukabura amahoro. Rero hano ntihavuze ngo unyagase akirukana nyina n'umwana w'agatetereza. Twatse kuri iri jambo rivuga agatetereza koba kameze gute, ni iki? Nuvuga ko ni ikintu cyose gishobora kugutesha agaciro imbere y'abantu. Imana yacu itugire neza. Ni umwana w'agatetereza kandi wagatukisha, agatetereza hanyuma akaba agatukisha. Abantu bakakuvuma, abantu bakagutuka, abantu bakakugaya, bakakuvuga byinshi bitari byo, urumva bitari byiza, canke bitaguhesha nawe icubahiro, canke se bitaguhesha amahoro. Agatetereza agatukisha. Inde uyuhe? Ujya mwana agira gute? Unyagase akirukana nyina. Ni ukuvuga ko nyina wiwe, se wiwe ntavuga, amushwishwiturira iyo ntagomba kuvuga, ntagomba guhanura, kubera yuko ayitwara uko agomba arigenga. Rero Imana itugire neza bana kw'isi yose aho muri, mwumvira iri jambo ni ryiza cyane, ribafashe kubera yuko ubwa mbere kumvira abavyeyi twumvise ko hariho kuronka umugisha, hariho kurambira, no kw'isi harimo kuronka amahoro. Imana yacu ihabwe icubahiro. Amen. Amen. Turabe hajya nyene hepfo haya ku migani nyene harabandanya guhanura abantu.
turagomba kuvuga ngo bana ntimuje kure y'abavyeyi igihe babaha impanuro, kuko ingaruka yavyo iri nyuma yo kutumvira nta mugisha urimwo. Urumva, umviriza hajya anye imigani 20 kuri 20, imigani 20 kuri 20 havuga hati uvuma se jambo kuvuma se canke nyina, itara ryiwe rizozimirizwa mu mwiza w'umuzitanya. Shaka kuvuga iki? Umwana se wiwe nyina wiwe avuga ntavyumve, mwumva yuko inyuma yiwe hari ya mahoro twumvise? Mwumva yuko inyuma yiwe harimo kwa kuramba twumvise? Bana mugire kumvira abavyeyi banyu muri mu mwami, impanuro zose muhabwa muzumvire, kuko arizo zikwega umugisha n'amahoro. Kuko twumvise yuko uvuma se nukuvuga wirukana se ngo nta nyina canke nyina nase ntagire gute, nta muha impanuro, ntiyembe impanuro amuhaye, itara ryiwe rizozima. Nukuvuga ngo itara ni iki? Mu yandi majambo itara nukuvuga ngo umuco wawe, umuco amahoro, umugisha mu mutima wawe haba mu muco mpwemu w'Imana. Nukuvuga ko iyo ufise ubugingo, iyo ufise kubaho no kuramba, uwo iryo ni itara, hanyuma rero nukuvuga ko igihe rizozima itara, nukuvuga ubugingo bwawe buzoba buheze, ukuramba kwawe kuzoba guheze, ukubaho kwawe kuzoba guheze. Iyo itara ryaka, igihe umuntu itara ryaka, ni kwa kundi ari mu mahoro, ni kwa kundi ari mu burambe, ni kwa kundi amerewe neza, ni kwa kundi ari amahoro. Ariko igihe hatari itara, nukuvuga ngo bishaka kuvuga ngo igihe hatari itara, ni hahandi hari umwiza, ni hahandi hari ibibazo, ni hahandi hari intambara. Nukuvuga bishaka gusigura igihe uri mu ntambara, ukaba uri mu ngwara, ukaba uri mu bwira ntibuce, ni kuvuga ngo ico gihe uri mwirinde, itara ryawe n'umwiza ryabaye umwiza. Kubera iki? Nta mahoro ufise, rero itara ryiwe rizozima. Imana yacu itugirire neza. Hanyuma nukuvuga ngo uvuma se canke nyina, itara ryiwe rizozimirizwa mu mwiza w'umuzitanya. Urumva kumvira abavyeyi ko harimo ikintu cyiza kinini c'akamaro gikomeye. Nta kindi kiza kingana no kuramba, nta kindi ciza kiza kingana n'amahoro. Tuvuze amahoro, harimo ibintu vyinshi, harimo kubaho neza, harimo kuryama neza, harimo kurya neza, harimo kuba heza. Iyo uri mu mahoro, umutima wawe udahagaze. Imana yacu itugire neza. Hanyuma hano imigani 16:5, imigani 16:5 naho havuga hati, imigani 16:5 tugende kuhasoma. Havuga hati, umuntu wese w'ubwibone mu mutima ni gisesema kuhoraho, by'ukuri akazobura guhanwa. Umuntu wese w'ubwibone ni gisesema kuhoraho. Ivy'ukuri mvuze ukuri kudahinduka, nuko ikintu kidahinduka, ijambo ridahinduka, ivy'ukuri
atari kinyoma akazobura guhanwa. Urumva, inyuma yiwe yo kutumvira nta kiza kiriho, ahubwo hari umuvumo. Umuntu wese ubwibone ni ukuvuga ngo umaze kutumvira ukaja muri za ngeso, kwiyambika nabi, kwambara impuzu zidagukwiriye, guhindura umubiri uko utari, ni ukuvuga ngo bijya byose bishaka gusigura ngo waramaze kwigenga, ugenda uko ugomba, ukora ibyo ugomba. Usomye hariya muri Yesaya 3 uza kubona yuko abantu bagenda bahagaze mu ruhande rw'ubweruzi, ibyo bavuzweho, bavuzwe yuko ngo abakobwa b'i Siyoni bagenda bacinya inzogera, bagenda n'amaso y'ubwibone, ubweruzi, ngo ariko icyakurikiye inyuma, ryavuzwe inyuma, ngo Uwiteka kangwa azobateza ibihushi byo mu mutwe, kubera yuko umaze kwinjira muri biriya intumbero uriko usutena ba bandi babaye ibyigenge imarayo, ntabyo mumenya. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo mubabera nkuko nanje nduwera, hanyuma mwirinde ivyifuzo vyayo by'umubiri, muvyirinde ivyifuzo by'umubiri, muvyirinde ingeso mbi zose, ibikwega ingeso mbi bibakwegera gutandukana n'Imana. Imana yacu itugire neza. Umuntu wese ubwibone ntazobura guhanwa, by'ukuri akazobura guhanwa. Nuko umanutse hajya kuri 20, kuri 17:20, ufise umutima udadika nta cyiza abona. Imana itugire neza, nta cyiza abona, kubera iyo bamuhanura akadadika ntavyemere, akagomba kwidefanda, kurondera ukuntu siga ivyo arimwo ukuri, abisiga amavuta kugira ngo byitwe ukuri. Ni inzira nyinshi, kubera hari uwundi mugabo amushigikiye kugira ngo bya bindi ntabivemo. Rero udadika umutima wiwe, adadika nta cyiza azobona, niko imigani havuga 17:20. Imana yacu itugire neza. Hanyuma tugomba tugarukirize aho, ariko reka dusome kuri aka kajambo. Havuga ngo kuri 13 imigani 13 havuga ngo urinda umwana inkoni aba mwanse, ariko umukunda aramuhana hakiri kare. Havuga ngo urinda umwana inkoni aba amase, ariko umukunda amuhana hakiri kare. Rero iyo umuvyeyi ariko aragucaha, ariko arakubwira genda uku, abagukunda kuko arazi ko inyuma y'impanuro, inyuma y'urugo, inyuma y'impanuro, inyuma ya strekre y'urubuga rw'umuryango, ibiriyo ni ngorane, n'umuvumo, n'urupfu rugenda. Mana itugire neza. Mana bana ibafashe, mwumvire abavyeyi. Ariko kandi iyo tuvuga ngo Imana, iyo tuvuga ngo Imana so mwami wacu nyene ijuru n'isi, niyo mukwiye kumvira amajambo yayo akabarinda. Hanyuma abavyeyi babarindire mu ijambo ry'Imana. Rya jambo ry'Imana naryo niryo mata rishobora kubarera mugakura neza. Imana yacu yabicubahiro. Hanyuma
turangirize kuri aka kajambo kanyuma Imigani 13 umurongo waho wa mbere havuga hati mwana w'ubwenge ashira umutima ku gutozwa indero nziza na se, ariko umucokoranyi ntiyumvira igihano. Umwana w'ubwenge ashira umutima ku gutozwa indero na se, ariko umucokoranyi ntiyumvira igihano. Ntiyumvira igihano. Umwana w'ubwenge ashira umutima ku gutozwa indero na se, ariko umucokoranyi ntiyumvira igihano. Yatabyumviye kubera iki? Kubera ko atabyumviye n'umucokoranyi. Kuko icambere aho gukwirikira ivyo hanurwa, we atangura gucokora ivyo bavuze, ivyo bamuhanuye. Rero hanyuma icavuzwe inyuma yiwe nguvuma mase akamwirukana na nyina wiwe, itara ryiwe rizozimwa. Mwana ntube wo kuzimirizwa itara ryawe mu mwiza umuzitanya, kukubera yuko ugiye kumvira ayandi makundi yo hanze canke iyindi migwi yo hanze yataye Imana n'impanuro z'abavyeyi ngo mwifatanye nabo. Ikizovukamwo ukuramba kuzogabanywa, amahoro azovaho, kurambira mu isi ntuzokugira, ahubwo uzotunga kuranduka. Mana itugire neza, Mana idufashe cyane, mugire amahoro y'Imana. Hanyuma aya majambo mu yakurikirane cyane kubijanye n'inyifato tuzoganira ikindi gihe. Nitwaba turosa kanya tuzoganira kubijanye n'inyifato n'imyambarire ituma impamvu tuyivuga ko cyane ikaba ishobora gutuma ikujana mu bigirwamana utazi ko ari ibigirwamana, ikaba ikujana mu ruhande rw'ubweruzi utarabimenya ko ari ubweruzi. Tuzobasigurira neza ukuntu ijya myambarire idakwiriye, iteye isoni, mugenda mukapinga hanze mu bantu b'abanyamahanga. Ugomba kumenya ubwenge no guca ubwenge, kuko wumvira Imana kumvira n'abavyeyi. Banza urabe ujya muntu kijya kintu cadutse yagikuye he, caje gite, wagikoze ninde, hari oya cadukanye nawe ninde. Harimo abavyadukana bataco baramenya, wewe waramaze kumenya Imana, hanyuma nawe ukagomba gusa n'abandi bataramenya Imana, kuko bobo ntibabigayigwa, kuko babona ibije byose bakakira, kuko ntibabigayigwa, ntibazi ibyo ari byo. Ariko nabo iyo bahanuwe barabona yuko ingaruka yabyo itari nziza, kandi bakabona yuko pozisiyo barimwo itajanye niyo bibajanamwo, itajanye niyo bategezwa kuba barimwo, kuko imperuka yabyo ari kubajana muri ya nzira yagatukisha, kandi atari go ruhande barimo. Ntuje mu nzira yagatukisha atari go ruhande urimwo, ariko niba ari go ruhande urimwo urajamwo, kubera yuko n'abandi bose uzobamaze kubemeza yuko utakiri muri ruhande rw'abumvira abavyeyi, ahubwo uri mu ruhande rwawe rwaba abandi rwa wa mugwi wundi wigenga, witwara nk'utagira impanuro, nk'utagira igihugu kibahanura, nk'utagira ishengero ribahanura, utagira imiryango ibahanura. Rero kubw'ivyo bana ndabipfuriza kugira ngo mugire ukumvira abavyeyi, kuko ijambo twumvise hajya ubwa mbere no kuvuga ngo uzoronka amahoro, hanyuma kandi uzoronka no kurambira mu gihugu. Imana yacu mu gihugu hariya mu kuvayo 16 batubwiye mu gusubira mu byagezwe 5:16 batubwiye yuko ngo kurambira mu gihugu uhoraho jewe ndabaha. Hanyuma hariya mu Efeso yavuze ngo kuronka amahoro, hanyuma kandi ukarambira kw'isi. Amen. Rero kubw'ivyo ngira ijambo ry'Imana tuyaze kuri no mugoroba bana, mugerageze kumvira abavyeyi, kuko ingaruka yo kumvira abavyeyi ari ingaruka nziza, kuko inyuma yawe hari umugisha, inyuma yawe hari amahoro, inyuma yawe hari kuramba, inyuma yawe itara rizoguma ryaka, ntago rizozima.
Imana yacu ishimwe. Hanyuma rero dusenga Imana kubwira ijambo, niba uvyumvise hanyuma tukaba tugomba kujana na wewe tugire dusenge. Nimba wari uri mu mwanya w'iyindi migwi yoba yaragujanye yaraguhenze kubera kutamenya, nuvuga ko gukora icaha si kintu si bikomeye cyane, ahubwo ibikomeye cyane ni ukucihana. Kuko iyo utacihana ni ukuvuga n'izo ngorane ziremereye. Ariko icyaha kiza n'ingoga, hari n'igihe kiza gituma utakiza, ariko kucihana, kwibuka ukikebuka ukacihana, nicyo kikugarurira ubuzima n'amahoro. Imana yacu haba icubahiro. Amen. Kuko Imana ivuga ngo ico ishaka ni ukuvuga ngo ni imbabazi. Usomye muri Yeremiya hajya 2 mwovuga ngo ntimwanduye, ntimwapfukamiye Bayali, nuko nurabe mu bukanda bwawe umenye ibyo wakoze hanyuma wihane. Imana yacu yaba icubahiro. Rero kwihana Imana igomba ngo wihane. Niba ubonye yuko warenze urugero, wagiye nyuma y'uruzitiro ukagenda inyuma, garuka wihane, Imana ikugirira ikigongwe. Dusenga Imana. Mwami Yesu, turagushimiye cyane kubwira ijambo aka kanya waduhaye kangana nkaka ko guhanura abana. Mwami Imana yacu, nuko kubw'ivyo turasabye kugira ngo iri jambo nk'iri rigire ikimazi mu gihe nk'iki, rihindure byinshi mu bana baryumvise. Mwami Imana yacu, mu bantu bawe bavyumvise, abantu bawe bavyumvise Mwami ribahindure. Iyo tuvuga ngo abana, tuvuga n'abantu bakwijambo ryawe hari umwanya ritubwira n'abantu bakuze, kuko ngo uwakwemeye bose ngo bakizera izina ryawe, wabahaye ubasha bwo kuba abana baguhinduka abana bawe. Mwami Imana yacu, iyo tuvuga abana ni babandi bagomba kugendana nawe, ni babandi bakumenye, bemeye ububasha bwawe, bakizera ububasha bwawe, noneho bakizera ubushobozi bwawe, hanyuma ubahindura kuba abana bawe. Mwami Imana yacu, hanyuma uruhande rwa kabiri hari abana bahagaze mu ruhande rw'abavyeyi, abo rero niwo turiko turavuga. Ariko iyo bamaze kuba abantu muri uyu mwanya turiko turavuga ivy'ijambo ryawe, kuko rije ari ijambo ryawe, ni ukuvuga ngo ari abana bawe bamaze gucika abana bawe, noneho ribasha kubagirira ikimazi nabo rikabahindura, kuko babaye abana bawe nabo bahagaze mu mwanya w'abana. Mwami nyene ingabo, babandi batoya batarakumenya Mana yacu, nabo niribahindure, bajya bakumenye nabo bakaba Satani agomba kubajana mu gihe c'amajambere, bakabona ko ari terambere, kandi iryo terambere Mana yacu Satani akabahuma amaso kugira ngo ntibarabe imbaraga mbi ziri nyuma yavyo ikizovukamwo. Mana ubigishe iyo bagiye gukora, iyo bagiye gutangura gukora ibyo bagiye gukora, iyo bagiye gutangura kwinjiramwo mu byo bita iterambere, mu bere yo kwinjira barabi itangura ryavyo, barabe n'iherezo, kuko hari igihe binjira batanguje mu itanguro ryavyo bakabona ni ryiza, ariko kuko bataravye iherezo bigatuma bavyinjiramwo bikabarandura vuba hejuru yo kutamenya. Mana nyene ingabo, ubwenge abantu iyo bagenda mu bintu baze babanza kwiga itanguriro n'iherezo ryavyo y'ivyo bintu, niho bizobagirira kimazi, kuko niho bizobaha kwiyubara. Urakoze Mwami Imana, urakoze ko uvyumvise kandi ubikoze ku bantu bawe, abantu bawe bahariye, abantu bawe wagiriye neza, abantu bawe bumvishije amajambo yawe. Mwami uyabandikemwo kugira ngo bazorushizeho kugenda bayagendana aho bazoja hose kw'isi yose nzima. Aya majambo Mana bayumve, Mwami Imana bayumve, hanyuma abagirira ikimazi mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane abatwari turi kumwe, mwadutije amatwi. Imana ibagirire neza, hanyuma turabifurije ngo aya majambo babemwo kandi azobagirira ikimazi aho umuja hose, azokwama bagendanira kuko ari ingirakimazi, namwe muzoba bakimazi. Imana yacu ishimwe cyane, amen. Nta munsi n'umwe uzokwigera uronka amahoro, eka nta munsi n'umwe uzigera uronka amahoro mu byo ukora byose,
kandi umubyeyi ahanura umwana kugira ngo ntazohure n'ingorane imbere. N'ijambo ryaje gushikirizwa na Revera Pasteur Damiano, aho yashoboye gusoma imirongo myinshi yerekana ibijyanye n'abana. Yasomye Abanyefeso 6 ku murongo wa mbere, arasoma n'Abakolosayi 3 ku murongo wa 20, yongera aragana na hariya gusubira mu byagezwe 5 ku murongo wa 16. Eka yashoboye no kongeraho n'indi mirongo myinshi cyane. Arasoma Kuvayo 20, Imigani 19 ku murongo wa 26. Arongera arerekana ukuntu uguhana umwana icyo bisigura. Arasoma Imigani 16 ku murongo wa 5. Eka yasomye na 13 Imigani nyene ku murongo 24, yongera aragenda no kuri 13 ku murongo wa mbere. Akaba yavuze ibiranga ibintu bishobora gushikira umwana adashoboye kumvira ababyeyi. Akaba yavuze yuko ari ubugarariji. Arongera aravuga ubusuma, ubusambanyi, kutagira iterambere, kutagira umugisha. Ibyo byose ni ibintu bishobora gushikira umwana adashobora kumvira ababyeyi. Eka yavuze kandi yuko inyuma y'ibyo byose, mu gihe udashoboye kumvira ababyeyi, irizati yabyo ni urupfu. Ubwo rupfu ugasanga ni urupfu rushoboye gushikira umwana mu gihe adashoboye kumvira ababyeyi, kandi yarumvise kandi yarahanuwe ibihe birebire. Eka twizere yuko abana eka n'ababyeyi bashoboye kubyumva kandi byabashitse ku nyota, kandi ndibaza yuko byabibukije byinshi. Kwizera 90 TV turagushimira wewe washoboye kuba natwe muri uno mwanya. Turashimira wewe washoboye kugira share kugira ngo buno butumwa bwiza dushikirije na Revera Pasteur Damiano kugira ngo bushike kuri benshi. Tugushimire wawigoye kadutiza amatwi ukabana natwe. Kwizera 90 TV turagusezeye kandi twongera tukifuriza kigoroba ciza aho uri. Eka aho uri mu Burundi, muri Canada, muri Australia, eka no muri Europe, aho hose amasaha atandukanye. Tubipfurize ibihe byiza. Tukwizera 90 TV naho ubutaha ku munsi wa Mungu nk'aya masaha naho akabaye.